hanyuma ukemera kwakira inyishu Imana yatanze ku ngorane y'icyaha c'umuntu wese, ingorane dusangiye twese z'uko turi abanyabyaha. umviriza, ikibazo si uko bya bindi biharurwa ku masonga y'intoki ngo narabeshe, natukanye, umva, biriya nkunda gutanga akarorero k'igiti, kuko nzi neza ko igiti umuntu wese ashobora kucumva. uzi ugenda ugitotora amababi yaco yose, ucugiye iminsi ngahe gusa kizoba gifise ayandi mababi mashasha meza atotahaye. Kubera ikibazo si amababi, ikibazo gifise ubuzima buri mu mizi. Igihe cyose ugomba yuko igiti kidakomeza gutagarana no gutotahara, ukirandurana n'imizi. Niko ikibazo doha abantu benshi bakunda kugira. Hari abantu bacavuga ngo reka ngo naho Imana bavuga ko ari Imana y'imbabazi, ngo jewe nakoze ibyaha byinshi, ngo ku buryo ngo jewe birenze urugero. Sinzi ko izo mvugo namwe muzifise hano z'abantu bavuga ngo jewe narasarishije. Ndashaka kubwira nawe wasarishije, nawe wibaze ko warengeje urugero. Nimba wagiye n'ikuzimu, nimba wabaye n'umupfumu, nimba wabaye n'umurozi, nimba warishe n'abantu, nimba wakoreye n'inda, nimba wakoze na biriya ibyo ushobora kwita bibi birenze urugero, ndashaka kubwira ijambo ry'Imana. Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, Imana yacu ni nziza, kandi imbabazi zayo zihoraho ibihe bidashira umuntu akiriho.